Bamwe mu bunguruza abantu n'imodoka canke bafata ingendo baciye kw'ibarabara rikuru nimero 8 baridoga yuko iryo barabara ryaheze ribomagurika. Uyu ni umwe mu bunguruza abantu kw'iryo barabara amenyesha yuko kuva Isonga gushika muri komine Rutana mu ntara ya Burunga kw'ibarabara hasigaye ari ibinogo gusa. Uyu mudereva avuga ko bagerageje gushirayo utubuyebuye ariko ngo vyarasenzwe. Isonga mu muri Makebuko ugenda mpaka Bukirasazi ajya Kibuye hose ibinogonogo ugenda gushika Ngoma Gitaba mu Rutana hose ibinogonogo mugabo barahari gushiramo utubuyebuye ngani biramba. Uyu yunguruza abantu amenyesha yuko bakora bahomba ngo kuko udufaranga baronse baca badukoresha imodoka kubera ivyo binogo biba vyishe ivyuma vy'imodoka. Anamenyesha yuko abakoresha bama bashwanye mbere no kubirukana bakabirukana. Ivyuma birapfa kubera gufuta mu binogo amarotire araherera nene n'amapine hagiye usanga hamwe Kibuye indani kuje mu ipine gashimene iyo voiture igeze kuri 300 nikora mu ruhombo nyene nta kongo kari muri transport ofumugura ishamba ry'iri abashoferi bo ntibaramba mu kazi abosi nabo bakuye bashwana n'imodoka yapfuye bakiragira ko ari barabara rimeze nabi ngo none imodoka ndari barabara. Yaba abunguruza abantu yaba abahaca n'imodoka zabo canke abiyunguruza ku gatwe kabo bose basaba leta kuraba ingene iryo barabara ryosanurwa na rigana ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Ni mu gihe aho hantu hose hari binogo wasanga abana bariko barazibira ivyo binogo babonye umuntu arengana mu modoka bakaca bamusaba amafaranga.